Angel ngo yararenze gusumba abandi ariko uwo munsi twarakubiswe turakubitwa nyene ukubitwa tubikwa munsi y'intuzi y'ama escalier kujya etaje y'igihugu kandi uri ku kazi turabikwa hariya munsi y'ama escalier ego ewana kandi mu gatondo gushaka umugoroba sawa muri abo babiri ugira uvuge bavuge nacu bamucu caguramwo umwe muri abo babiri ego tuwe hafi navyivise oya sasa brother acha mimi niende magara gatoyi kuba nikudira badia ndabakunda cyane thank you so much merci Wagwan my people, isho boy MC Gondo Siwaina. Ni kiganiro Top Talent Show ariko niteka ridasanzwe kuba mudukurikirana hagiye tsanzukanye. Sibari kumwe na Elsa Level. Ariko iryo ni izina rimwe rya kera ariko uba mwitwa Mr Khan. Yo, brother umeze neza man. Yo ndameze neza. Ushaganguka bro. Nani? Weye. Uraberewe cyane man. Murakoze cyane. Ariko ndamukiriza abakunzi ba Anashare Disa 57. Ndabona mukije abakunzi ba Anashare. Ego. Disa 57. Twaherukana ryari vuba ego ariko iyi ni TV nigera nibagirwa ego kandi TV ego nemera cyane rero ndabaramukije aho muri hose abakunzi ba Anashare abakunzi ba Mr Khan n'abakunzi ba filme ndundi muri rusange ni kiganiro cyitwa Top Talent Show ni kiganiro tutaza guteba cyane ariko ni kiganiro tuza kubaza utubazo dukeya pe ndaza kukubaza ibibazo bitatu kuri career yawe ndaza kukubaza ibibazo kuri izina ryawe ry'amavuko kwizera Elisa hamwe no ku muziki uri tayari are you ready yeah I'm ready uri tayari nemeye gufata uri tayari nemeye byose siko akabazo ka mbere naka uri umusinasite mwiza kandi uri mu kazi ariko hari ama challenge menshi ukunda guhura nazo ndakeneye kumenya tubwire kuri career yawe ndio dukeneye ko dutangurirako urashobora kutubarira ati ibintu bishika kuri bitatu umaze guhura navyo bimaze kuguca intege ukavuga ati je sinema numva umengo no yihagarika mbo novuga ngo n'ikintu ca mbere noshobora guherako narigeze no kukivuga ngaha kuri Anashare ndetse n'ahandi hande hagiye hatandukanye navuga ngo challenge ya mbere nigeze guhura nayo mu buzima muri iyi career yanje ndibuka umunsi umwe Ewana ndavyibuka uwo munsi n'abajya abajene banje baje bakimo aho tugeze kuja gusaba location ku nzu y'umuntu umuntu ariko tutazi nyeneyo uwo muntu n'umushefu ariko uwo munsi twarakubiswe turakubitwa nyene tubikwa munsi y'intuzi y'ama escalier kujya etaje y'igihugu kandi uri ku kazi turabikwa hariya munsi y'ama escalier ewana kandi mu gatondo gushaka umugoroba rero ico kintu caranciye intege cyane uravyumva caranciye intege cyane ku buryo nivuga ati ibintu wapi kabisa ibintu namba mu gihugu cacu byo bimeze gutya abantu ushobora kuja gusaba ko guha location kure akazi kandi ubona neza karakazi atari ibintu byo kwiba atari biki uvuga ati riko ndicakisha mu mpano yanje nyuma ukaza kubona ibintu nk'ivyo bikubaye kuri umwe acika intege cyane novuga ngo ico kintu carankoze ko sana novumenga nyene ibintu vya muvumenga na agaciro gahari kabyo ico ni cambere hama ikigira kabiri twarigeze gukora filme zishika zibiri twazikoreye ngaha nyene ruguru twazikoreye ruguru ewana kandi rero filme nini z'abahitsi beka kandi bakazicare mu sinema kandi kwera izo filme twatuzizeye yumvire twazikoreye rimwe ari zibiri urumva turazikora zose turashootinga twamaze hafi nk'indwi hafi kwezi ako dushitse mu hariya muri editing barakora vyose baraheza barangije ewana cyazirafudika diske diri rapfa kandi zari sinema ubona neza yuko zari movie z'umuriro uracumva mvuze movie z'umuriro ewana ni movie kweri z'umuriro ico kintu caradukoze ko cyane hafi nka twese twarabaye shoke tuvuga ati ibintu
nyine iyumvire ku mafaranga uba washizemwo iyumvire ku mwanya iyumvire kuki ibi nabiriya uvuga ati wapi kweli wapi ico ni ikintu novuga ngo ego cya kabiri cyo cyaranshikiye ku buryo mvuga ati je kweli ikintu wapi sasa novuga ngo ibintu ahanini sinoronka ibintu bitatu ariko ivyo ni bibiri bimaze kumbako muri kariya yanje ku buryo ibintu nyene biranciye intege ariko sinacitse intege naragize iki narakomeje muri karere yawe ndashobora kuvuga neza yuko uba wararonse ibintu byinshi iterambere success bigiye bitandukanye ariko ndakeneye kumenya nicaye ikintu wumva neza yuko wungutse bwite gifadika gushika kuri no saha duhagaze nga kuri Anosia mbo cyambere novuga ngo narungutse abagenzi b'umutima abagenzi b'urukundo nibaza ko ico nico kintu cambere umuntu yoshobora kugira akishimira sivyo iyo uronse abagenzi kandi ukaronka abagenzi beza ni yundi muryango wawe uba wungutse sivyo urako muri movie nahagize ikiganza ciza sinobireka kubivuga nahuye n'abagenzi vraiment kandi abagenzi b'abantu mvuga ati ego kweri abantu barangyoheye abantu baramfasha ibi nabiriya aho ngeze hose noshobora kugira ikintu noshobora kubikorako si kuvuga ngo nabagenzi baya dukorana filme gusa ariko nabana bariya bakurikirana ibikorwa byacu ndavuga abakunzi ba filme ndundi canke abakunzi ba Mr Kan koko sinoshobora kuja ahantu mu ntara he canke mu gihugu mushobore kugorebwayo koko ni ibintu bigize iki abantu ibintu dukora ni ibintu bishika mu bantu kandi bikundwa nabo sivyo rero abantu iyo baryohera nabo noshobora kugira ikibazo bakuzi barashobora kugufasha so nico ikindi naco novuga ngo it's secret sinshobora kukivuga ngaho ariko nibaza inju ndakibemereye oya kivuge nazireza yuko hari abantu benshi usanga gifashije cyane muri industry canke muri carrière yawe yo gukina amareresi bo si byiza ko twavuga ama vie privée yacu yose ariko kirahari kandi kizima ndetse neza na kirangyohera vraiment ico kintu reki kuryohera nico nyene dukeneye ariko mbo sivuga ngo ni ikintu kibi cyane ku buryo tuzoshobora kugisangiza abakunzi bacu ariko pour le moment munyemerere ico kintu sindakivuga ariko la fois prochaine ndabimeye ko nzokibasangiza kandi muzocyane umaze gukinana n'abasiniaste bagiye batsanzukanye reka nihagarare ku gitsina gore reka nihagarare ku bakobwa ariko ndakene neza yuko mu bakobwa benshi umaze gukinana nabo umaze kwaktingana nabo gushikino sa nica igitsina gore uvuga ati jewe maze kubana acting yewe aranyemeza pe uyu umwe mu gitsina gore nico nkeneye sasa après un tiers piège après un tiers piège kabisa kubera aha mu Burundi abakinyi b'abakobwa tumaze guhura nabo sivyo la majorité benshi barabizi barabishoboye kuvuga ngo ncagure uyu munaka ngo yararenze gusumba abandi biraza kungora ariko nashobora guhagarara ku kintu kimwe turetse ngo ivyo gukundwa n'abantu abana bariya nombre y'abagukunda noshobora kwemeza cyane Angeli a big shout out to Angeli kuva muri Major naje ndamuha amanota kana yarayakwiye Angeli n'umukinya bishoboye kandi azi gukina ibintu byose bishoboka n'abantu bwabo barashobora kujija baramutse kunokina boshobora kuvuga ati wow mu gitsina gabo wikuremo ndagusabe wikuremo nuwahe umuntu umaze gukinana canke nuwahe umuntu umaze kubona acting izi ukavuga ati jewe uno musore w'umurundi aranyemeza pe wikuremo anikuyemo mbo urumva sindi bukubeshe ndemera abahungu babiri ako muri babiri wambwiye ncagura umwe sawa muri abo babiri ugira uvuge bavuge naco muco ucaguramwo umwe muri abo babiri mbo muri babiri ni Keve 14 hamwe na Smash Fingan Kubadid na Kobro
ego abo babingwa tuturamwo umwe rero muri Cafe 14 sinza kukubaza ngo kubiri Cafe 14 ni ariko ego nakubesha abo bahungu babiri barangora kenshi ku balance ego ku buryo umbwiye ngo cagura uyu ndashobora gucagura Keve ariko mwiyumvira Smash kumenga nawe undi mbane nguva no uvuga Smash yani bivuze ngo ego abo bantu baranyemeza nyine barabishoboye barabizi reka tuje mu buzima bwa Kwizera Elisa okay niyo mazina yiwe yahawe n'abavyeyi neza Elisa iyo akunze bigenda gute iyo nkunze ko ndibaze neza yuko urukundo rutandukanye na cinema hari undi buzima bw'urukundo reka dufata ati Kwizera Elisa iyo akunze biba bimeze gute iyo ninjiye mu rukundo ndakunda by'ukuri kandi atabujyajya kandi umukunzi wanje nyine ndamwereka urukundo rumwe atari bwabo byo tuma yuko atoja n'ahandi ko gucitinga icyo coco usibye ko nyine ko ndabirimwo ndabifitiye ubwoba kubera ko amaze gushikirwa nyine n'igikomere mu rukundo urumva iyo ndavyinjiye hajya nawe uramaze gukomereka neza cyane kenshi barakunda kuvuga ko abastari ntibakomereka je biramaze kunshikira nijya hezina ukunda cyane kwita umukunzi wawe bwitwa vuga ati je kano kazina no muri telefone niko kanditseko nakahe sweetheart mundamukirize sweetheart ariho ariho inde sweetheart ariho ego ndamuramukije ariko mukurangiza niyo ndirimbo ya mbere reka tuje mu gisa cy'umuziki mukurangiza niyo ndirimbo ukunda cyane mu gihugu cyacu Burundi muri gospel profane mbo muri profane ndakunda aha mu Burundi ego mu Burundi ndakunda indirimbo ya Dion rekasha ikwibutse iki wituririmbira gatoya kubera ndibaza neza yuko ni buyikunda ariko dukubitse ka freestyle ndazi neza yuko uyikunda dukubitse ka freestyle tuwe hafi nabyivise sasa brother acha mimi niende magara gatoya magara tugenda turahejeje kuba nikudira badia ndabakunda cyane thank you so much merci abakiyo basireba murumva neza yuko nijwi tuzomujana muri studio kugira azaririmba ndabakunda cyane yitwa MC Gundo kuva kuri Arashia tuba turi kumwe na Batsmix Easy hasta la vista ja bless ciao ciao